Jenny bukamura na Black Jambwira ati bro Jenny umufani wawe rero ubu bamaze kubona gukurikiranwa ageze yuko rero utamwura rero kutuyovya wa muziki wawe uryoshe wanyegera cyo turakurikira barungitswe na Big Fizzo cyane iyi ndirimbo ya Jenny mu yifate fake ro nikubwira dukuzi iyi challenge Muje masakunda Black TV ni Black TV Burundi channel yanyu y'amateka ari original igwama update with an update no kabari update fuck you to bro fuck you to yeah fuck me no I can't fuck you why okay no kubera ko ushaka ndago fucking bro cya arakara numvise radinuse numvise n'umutima gatoga ko arasirikira Mama fuck you Fizzo Mama fuck you mbere nejo kandi repost wakoze nyene uko fucking abantu fuck you Fizzo fuck you dani kubera iki fuck just ni challenge igeje ni challenge na kuona sho gukura muri Niger kuko nabaririmbye muri Nigeria babikoze actually gusa Big Fizzo abikora sinzi ko yagonze kubikora nka challenge cyangwa yagonze kugira copy ya ndirimbo ubwo yibona muga muri Nigeria abaririmbyi babo barakoze challenge ya fuck you rero nabigize nka challenge ntawe nabivuganye nzigo nabwo nabigize ngo kubwo ko hatuka cyangwa iki just is a challenge uyu haragiye hagezaho n'umuntu akoze ikintu cyiza ugamubwira ati bro actually woro hata fuck you bro fuck you kabisa actually ni challenge ubwo nyene nka kugisho kuvuga ati ujya mu tipe mu kwiruka n'umusazi yeah umva rero ajya ma fuck you washize hagano ne yo challenge ya gamijiki ukora fucking abantu no actually muziki wacu industry y'umuziki w'u Burundi navuga ko ikeneye challenge nkazijya cause ntihagire ibindi bintu biza kuvuga leta bikure muri mood abafanzi b'umuziki wacu shati bibatwara mu bindi bintu actually ntihagire izindi challenge ziza ziva hanze zinjira mu gihugu tubigire natwe twenyine kugira abafanzi bacu bagume badukurikirana twebwe nyine rero kubera iki none uvuze ati na Nigeria nebo batwaye muri Nigeria konzi 90 yarigeze gutanga challenge ngaha sivyo warayikote no ijya yari challenge y'abarapera yari challenge y'abarapera mugabo actually niyo ngomba nari kuyikora kuko rap actually uranzi ko nagira rap ego ufata challenge mu Nigeria uwavuze ati ngo naba Nigeria navyo nashimye gukora ijya challenge navyo nashimye tu mugabe yinye naru bigisohoka nari mfise actually nari mfise umugambi wo kuzava nabigira hamacha mbona Fizzo arabikoze byarandyoheye koze none urisire yuko Fizzo yakoze ko nzi Fizzo yasohoye indirimbo yitwa you urazi ndakubwira ikintu kimwe bro that's why natanguye vuga nti sinzi ko yabigize nka copy cyangwa yabigize nawe nyene nka challenge nkuko abandi bose babigize rero Big Fizzo ugerageze kumva ijya yiwe yakoze ukumviriza izo zindi fuck you zose nako nakubwira beat nijyanye ne melody nijyanye ne ugiye kurana n'amajamba menshi najyanye nagumagaruka actually ibyo ni ibintu bica bibigo kuri kose bro umugabo Fizzo wewe nta muntu umwe niyo mpamvu je napfuye kubona gusa jo post ngasema mimi ebana je negeza ku murondo ya case tuganire kuri kino kintu uvuze ati Fizzo weisore indirimbo sivyo kandi mu gutangura avuga ati n'indirimbo yanje ni mwifate fo hageze yuko mvuga ikiri ku iyi wanje nawe nyine ivuga ati iyi ndirimbo yanje ni mwifate fake ngomba ko dukuzi iyi challenge none wewe okay gutarasohoka abantu bashaka yumva none tuja tugaruka rero nga sivyo wowe hari ibintu wavuze kare ngo umuziki ndondi urakeneye challenge sivyo mugabo wewe nyene ya case uturungitse mu kugomba kumviriza indirimbo z'abanyamahanga bose ubwo ndabazibiye kugenda kumviriza biriya byabo bazibiye kandi wewe nyene ugomba utumviriza bro R&B yavuye mu Burundi R&B hip hop yavuye mu Burundi ntiyavuye mu Burundi none kuki iri ngaho iri kuraganza mu Burundi kugira abantu bumvirize hip hop y'abarundi ntibumvirize izo mugabe kintu cyose kiragira originality bro originality ineveke ijya challenge originality yayo ni Kiss Daniel muri Nigeria mugabo iri mu Burundi
urumva Big Fizzo ikora sinzi ko yikoze nka challenge cyangwa yikoze nka copy Fizzo ni indirimbo yasohoye indirimbo sivyo mugabo Akis Dona yizanye nka challenge none ikibazo nayo gice kiza rero ni iki ngaha kuki ucyuza na challenge kuki mwebwe nyene mujya ku radio musemerera ngo mushaka yuko indirimbo z'abanyamahanga tuzomora mugabo mwebwe nyene mugaca musubiramo kandi mugafata indirimbo z'abanyamahanga mukazana challenge inamba y'abanyamahanga ishane yari desarane ku ba Nigeria we nguye Akis Dona nawe ucyuyidaka ushaka yuko dushika ko ushaka rero twese tugenda turirimbe nkaho byo kuravuga nazina amazina nyumviriza neza sivyo je nakoze irya challenge sivyo umufani ariko yumviriza irya challenge muri Nigeria aza ku discuter ivyi challenge ya hehe yo muri Nigeria uko yibona meje ndayikoze meme sike yavuye hariya ni cyakinena nakikwishuye nubwo ugumika igarukana nakikwishuye kandi inyishu itomoye yumvikana actually hip hop siyo mu Burundi urumva yavukiye hanze America urumva sinzi ko ari America muga action nibaza ko ari muri America uruko urabibona me abarundi barayikora urumva kugira ngo hariho kwanza bayikunda abayikora kubwo kuyikunda kandi hariho n'abantu benshi iyo hatari ko hari hip hop mu Burundi baje bakunda hip hop bo kumviriza he izo muri America tuvo cyangwa izo mu bindi bihugu uko biri kose ga kese naguciriyemo naho bari hip hop mu Burundi sivyo buri muziki uragira originalité ko ntumbwira yuko dufata nk'akarorero ubona Jeshi bafite show lo kantembe lo 18 sivyo umvise nka karata 3 ingene beat ikoze n'ingene baje barapa ntucumbwira yuko isa na hip hop yari kiroza umviriza ma umva ko ari hip hop y'indundi eske uraza aho hapo sasa kuna ingia kuchokoza vitu ambavyo vimefichwa uje karata 3 ko yakozwe ndi muri studio actually chogiye ndibukana yuko niga na production room niyo myaka nako niga production karata 3 yakozwe muri my whole record uriko sasa ntitugombe kugaruka hariya kuko turahandi ibintu by'igezo na beat yakozwe karata 3 yakozwe ari hindi beat iri kuravuzwa nga inyame ngapane inyame bro sinibuka yuko ari yahe mugasi yo ngaha mu Burundi swati muri Tanzania swati muri America uriko nari nkiri muto nari nkiri muto nabi tubizanye kuri ya case tusiduhendane ujya mu diho wijya hip hop ni hip hop ne hip hop sivyo ujya mu diho mugira sinibuka meni ndamara ama trap turayumva mu banyamerika n'abahe muga ujya mu diho dufate kuri karata 3 tujya ngene karata ingene beat ivuga iki mbwira umunyamerika cyenda yibuka ni indirimbo wanashima ya Tupac yari kuravuzwa hajya yitwa gute umviriza me uzirumvishije ngubwiye ati ngiye kandi ni n'indirimbo yamenyekanye Tupac izwi kwa action Akesi sikia nikwambie unafisha ile muziki yake sikia nikwambie dum 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 Afrika maisha badilika changa kopa changa kijembe changa chongo changa kanga bro yo ndio matoka ndio kwa hiyo bro sura no kanduda na FC muri studio wanje actually kuri eka nyene ni hapana kuri uko pibe ya concert ya wanajeshi nije naikoze ijya ndirimbo ni copy bon reka ndeke kuvuga ni copy ni inspiration basi sivuga ko ari inspiration ya beat ya kumva yuko yahinduye ico tubiri mu mbere y'ikiganiro nitwahinduye kuko nagomba kumvisha yuko naho bari hip hop haraba originality ndagwa karorero dufate nka hip hop muri Tanzania bagiye aba TMK baririmba warumva yuko ni hip hop ya bongo flavor sivyo ni hip hop ya Tanzania kuko naho wumvirize dufate uri producer sivyo hip hop yavuye he oirindira uri producer ubunze kukubwira ati ngene nkore beat ya hip hop y'Tanzania nto ikora ntucumenya ukora bon urumva bo baraba okay na umbwe nawo ko nkore ikirundi ucukuri nivyo niko ndakubwira rero na uri producer aho tuko turatahura unyere noze nakubwira ati ndakintu nkore hip hop nk'abanyarwanda tudahendanye ntumenya aho ukora ukamereza beat nk'abanyarwanda na hip hop y'abanyarwanda ibaho na hip hop y'aba akese tugomba guteza umuziki w'u Burundi mbere kuvugisha ukubwira n'abantu bashaka kudukuya babwiye ndagusigurira ugomba kwitetea gufata challenge y'aba Nigeria ugomba gukwepa umviriza ndabigusigurire sivyo ndabigusigurire kuko hari kintu datahura nga nta hip hop y'aba Tanzania hari nta hip hop y'abanyarwanda hari peut-être sivyo hariho imidiho
imidiho uriko uracunga ico kintu hariho imidiho y'Itanzania rero me hip hop canke mu ncamake tuvuge rap sivyo ubwo tuvuze hip hop tuba iyo ni style en general y'umuziki mugabo hariho rap nuko ni kintu twitiranije gatonya so dukurikira tugende mu agutahura rap umviriza rap hose abayiririmba bose ku isi nzima uriko urumva rap ifisiyo yavuye bajya bose bayigira peut-être ko baza kubigira ibyo bamudiho hamwe arakajambo ruke baruvuze dufate ibese ugiye akabyorohereze mvuze ati banake ngiye umudiho wa rap nkijya midiho y'abatanzania wamaze gushiramo iki rap mugo umudiho ntushiremo rero rap kuko rap ifisiyo yavuye basi umudiho basi w'abatanzania no gukorera singeli y'abatanzania no gukorera singeli kiduku uriko ibona tarab ndashobora kuzigukorera ivyo yose n'imidiho bro iyo kandi ntabwo ari tarab ni nuze nindi genre y'umuziki tarab ni indi ni umudiho wose umudiho tarab ni umudiho wa tarab nyene voilà turi ivyo rero turi ntabwo ari hip hop tarab nako biratandukanye nico nanjye nakubwiye ati hip hop na rap hariho difference ico gitahure neza rap wewe uriko witiranya hip hop na rap ni from America uriko wacunga ico kintu ama hip hop uriko wajumva no hip hop ni style musique en général bro donc ni ndashobora kuza nakubwira ati nkorera hip hop nkorera trap nkorera R&B efase uko nuririmba ijya rap ni from America bro uraryohewe ko barayutuzanye rero challenge iri mu Nigeria ukaza kuimplanta mu Burundi ewe mbaye wa mbere yabizanye eski bijya byose turirimba nuko vyavuye mu Burundi gamana nubwo ntari kuririmba ijya challenge nyegera ni zijya style ajya ama dancehall ni from Burundi ni ibintu bisanzwe bro nugomba action akantu gatonya uri kugomba kugakuza kandi arakaro gasobanura so vraiment abise yakozwe na akesi yatanye award ijya award mbere he award narayibitse go barayibitse bijya award ifise ya insiguro kuri we award insiguro navuga ko ijya natahanye ijya ni best collaboration sije kandi ijya ni ikintu jewe ubwanje kintera intege kandi kikananyereka yuko turakurikiranwa ntihazagira umuntu agenda mbere ngo jenzo gira ikino hari ibintu hari level gusa butarashika ko hari ikintu utarakora kugira ushobora gushikana donc ijya ni valeur nini cyane kuri cyo ni valeur nini rero ubu wamaze kubona gukurikiranwa ageze yuko rero utamwura rero kutuyovya wa muziki wawe uryoshe wanyegera turakurikira barungitswe na Big Fizzo cyane just na Fizzo naririmbye nakubwiye ati ijya beat Big Fizzo aririmbiyeko umviriza zijya zose zo muri Nigeria nijya beat nyene umviriza mbere bizi yuko nizo zindi zose batazo narinze nagiye kuzimenya ari uko numviriza ijya yiwawe nabantu benshi nazo bari mu Burundi dufise manke yo gukurikirana ibintu byo hanze kandi si bibi kubikurikirana kandi kubiha ikibanza navyo ni ibintu bibi ubona gakese ubona ko twononye vraiment natwe twibereye mu swing yuko ari ibintu by'amateka biri uko birabanga ibintu byononera ibintu by'amateka twagereza kwamura indirimbo z'inyamahanga hanze mugabo ndabiye ucubigarukana sinazigarukanye kuko uriko urabibona iyo abaje nazigarukanye Fizzo azigarukanye imbere yiwanje je ntarazigarukana Fizzo kuko nijya ntuze nyene nijya beat nyene ni melody imwe teme ni imwe nyene Fizzo azigarukanye imbere yiwanje kandi Fizzo ndabitahura Fizzo n'umuntu umuga uriko urumva ivyo akora byose afisiyo donc novuga yuko ivyo akora byose yavyumviriye ko kandi ni nako yamye akora kuva bo Fizzo je nashobora kuba ndamuzi kukurusha sawa ego batuvyo none ya Fizzo yuko ko bavuze ko batazoyivuza iwawe urafishizere ko izovuzwa no kuvuzwa sico kibazo sico kibazo kuko turabaririmbye tumaze kwitahura uko urabibona turabaririmbye tumaze kwitahura navuga yuko hariho ibintu bikeneye guca kuri aya radio uko urabibona nubwo hari ibindi bintu bidakeneye guca ku radio rero iyo bavuze bati iyi ndirimbo ntaho tuvuza twe turabitahura natwe bugwacu turatahura uwaye batayivuza ni ikintu gitahuritse hariho social media hariho genre ya mama YouTube niki turashira hariya umuntu abikurikira akaba ari umuntu afite ubwenge atahura ibi bintu byari radio ishobora kubika yumviriza umwana mutonya ni ibintu bibatari byiza
kuki broker ku radio bro indirimbo ya Big Fizzo indirimbo iyo ya Big Fizzo kwate baravuza ku radio mugabo bigisibije mu carte we kuri ku radio nidushoboye guca dushavurira bajya bafasi iganye ngo kutayifuza ku ma radio bro no nidushoboye guca tubashavurira turabitahura mugabo rero kujya babigize kuri twe bagire no kuzina indirimbo z'abanyamahanga wa indirimbo z'abanyamahanga usanga bariko baravuza muga zimwe amajambo actually tutazi ni insiguro n'andi tumenye insiguro ukumva ko n'umuntu akubwi sigura iki kintu mu kirundo udashaka kugisigura mewe uzisiguro yacu rero niyo ndabizi maybe ntirasohoka ntiraja abona kireze irasohoka muri minsi okushaka abantu bazoyibona bazoyitahure gute nayo batahure actually batahure ko ari challenge kandi ivyo navuzemwo vyose MMCK ni nka kujya bifese yaririmbye biri ku mutima ubaza ngo nuko yanka bajyanye mewe ivyo yaririmbye nivyo mugani biri ku mutima urazi kujya ari challenge ni challenge nane navuze no mu ndirimbo harimo ati aba urumva iyi ndirimbo yanje ntimuyifate fake wayirimbye gute kidogo tu iyi ndirimbo yanje ntimuyifate fake ro nikubwira dukuzi iyi challenge hachambana n'ibintu it's long time I can stand up ambana nasakata rero indirimbo yanje ntimuyifate fo bon umviriza ya Kiss Daniel ni kujya nyene man melody niyo nyene la bareba cyongereza niba kino cyita mu kwisora ariko mbisi ya Fizzo yasohotse umviriza nawubwire sivyo nyine nakubwire bandi madabani ko atani kwa bandi la nikitumia akili sio tatizo umviriza nawubwire man sikuvuga ngo ntisemo ukwisora ngo kubana mbonye ya Fizzo yasohotse kuko ya Fizzo imaze igihe iri kuri trend cyo kintu bakizi neza kuko ino nayisoye kuva ico gihe cyose kandi je ijya yabanuze natangiye kwibona kuva kera iyo izo z'aba Nigeria natangiye kwibona niyo ya Fizzo arasohoka buryo Fizzo yarayisoye je numva ati ushobora inspire nawe no sinaba inspire na ivyo n'ibintu nanginje kugira inspiration yo kuyikora muri iki gihe nyine muri iyi minsi ubu turi lendi turi mardi ni mu mpera z'indwi iheze mwingo hari dimanche twe twicaye nyene turiko turapanga ibikorwa tugira dusohore kuko je namaze imisi ntariko ndakora indirimbo nkuko mbe wafasemo nande ni Natasha nabona fakinze basi abo wabwiye fuck you basi nawe fuck you yibwiye nawe nabwiye fuck you no okay kaya karefu nawe uri kuraniranye n'abantu fuck you ndo wivuze ati fuck you umviriza sikiliza nta fuck you akapena ngo yari fuck you nyindi fuck mbe nabwire uri kuraniranye n'abagenzi abarinzi bagenzi banje post nagize sinigeze nandika fuck you yo iriko fuck you Natasha fuck you Fizzo ufise phone nga yo uraza ukuntu fuck you cyandikwa ni F bro na fuck you nigeze nandika kuva muteranya abantu Satura defense Big Fizzo kingorongoro mugabo mugaparti numbiza karavuga neza shobora kubana ariko nigana bijya by'aba Nigeria navyumviriza ni subira kuririmba iki mugabo nirimo ntafakire uri kugoma kuneranya nawe niwafashe bijya bintu sinzi wari basi bijya bintu wandise basi bijya namba F na V C na K wabibwira nde ajya amazina yangahe no actually mazina arimo ni benshi maybe barungikiye challenge nawe bene basi babandanye ego basi challenge yaende mu kurangiza ikiganiro kugira abantu nibaye umva uzoba interesse hari challenge yaende uzoba interesse navyo wazokora kuko si ngombwa ko baca babikora ego bazokora kandi ntibabikore kubw'ugwango cyane kubwo kugomba gutuka abantu cyane kuko je ugerageje kumva nivyo navuze ibintu muri iyo ndirimbo naririmbye ibintu bizwi bwo n'abantu bose bose banati iki kintu aririmbye nivyo naje nari ndakizi actually ni ibintu nk'ivyo man kirese gusa navuze ati hariho ijambo naririmbye moti Satbi reka kunyegeza ivyo dupfa rukurumva no inkuru no musi ni nyinshi bakuru ba Black TV inkuru ni nyinshi Satbi mufiki nawe narinze tutu Satbi kaguhisha ivyo tufa urumva birahishije reka rero ime bihishije basi ni vyaye kugira babi birahishije Satbi umviriza Satbi muri umuziki tumaze kugenza sinzi ukuntu bisigura muri umuziki w'u Burundi ababona case babona yuko umengo ari before entre ya Jenna Satbi Messi kubiri
siko bigusa Sadbi ni umuntu hari umuntu urazi wo huzu no musi Etizo na Akes Etizo ramuzi Etizo ndamuzi umuye ni je na Etizo no guharira gusa uri kubibona donc ari niko gusa je nabo maraso ya je nawe yinjiranye no guharira we Petit na wapana we uri kubibona rero Sadbi nawe nyene byagumvye kumira ibintu nk'ivyo MMC keje na Sadbi atabu approche d'office y'aba bantu birinda bijya ku mafoto cyangwa iki mais Sadbi je natanga kumubona kera muri 2006 2005 muri Kirimba dore kandi muri bicage mwamutazira gute muri sinari ndamunzi yakunda kuzana na ba Pop G ari umukobwa yitwa kamani Blandine mwengo nimba ngo na Fabilove yari munsi nibuka mwengo bararirimbana ego sinabibuka je nari muto mwari dogo family urakora mu dogo ngenzi yaramaze kujanze mbere yari muri America okay bo urumva inyuma yaho Sadbiturira muri twarahuriye kwa Bochum kera muri yo myaka twaza turi mu ndibintu nyene byinshi uko nyene twaturiramwo nya Amiri duhurira mu bintu by'ama production niho je nacimbana na production Sadbi abana nyaririmba urumva we niyo mpamvu abantu baci bihuta kumumenya cyane Sadbi mugabo je natanga kumenyekana ujya taramenyekana kuko jewe na atwawe urabizi je nibuka mpura na Black G ambwira ati bro je numufani wawe Black G natandiri mu yone imwe tuzi urumva hari kera cyane rero je camera nk'uhagarika umuziki ndabigarutsemwe vuba nabigarutsemo Sadbi bagiye mu bintu byo kuzayishurana n'abaririmbyi je nafasha na supporting Java Samandari ibintu nk'ivyo rero sinyinereye kwinjiza mu bintu birebire entre je na Sadbi gusuciye umubwiye ati fuck you no na fuck you navuze bro no duteranye na Sadbi ko ni wata kutengeneza kitu kama chuki kati ya mimi na Sadbi hakuna tusifanye chuki basi ko ni fuck ndirimbo chama nuko tumvisa gapande gato maybe tapita gato tukasikilize kidogo atutaka record no kuri studio bariko barakongera ngo babibone bariko barapamba bigi bwa Petit Frere yebo Petit Frere na mu producer muri African Touch from now Alves ya Alves ni Petit Frere so Akes ni iki wabwira abakunze ariko arakuye na Black TV uko numva manera ya mayitangi bo barabizi imisi yose ma channel yacu babana bagira subscribe cause turakeneye yuko tugira abantu benshi cyane badu following on YouTube kugira twubake ikintu dusho kuvuga duti turishimira natwe kwa dufise ibi bintu kiri naco novuga ati ibintu baba baza babiyukira gukomanta kugira iki baje baravyigaho abafanzi barakunda gukomanta no muri video turiko turakora naza rero benshi baza kuza amagama no baje bariga gukomanta ibintu kuko we ni wibaze ko twe turi bijuju kandi natwe ivyo tubigira tuzi yuko atari bijuju aba bafanzi bacu atari bijuju tubigira tuzi neza ko bafise ubwenge uriko babibona rero ivyo tugira nabo nyene bamenye yuko aba bantu bariko bakora ibintu baba bavyumviriyeho uriko babibona baba bavyumviriyeho mugabo ntabwo je naco ibintu mwara bajya komanta nabo nyene bashizemo mu ndirimbo baye bakomanta bavuga amajambo ndahagaze neza actually nta problem baza barabigira tu kuko navyo nyene birafise ikindi kintu vyongereza muri industry y'umuziki wacu yeah so bakunze Black TV ko bibonye one Akes Dan hari trend yari kirasikira sana about ni FVCKU Natasha FVCKU Sadbi Fizo etc ya Kanyembo mugabo numviza ka party gato muri audio numviza ari fuck you mugabo we yaravyiye Kanyembo ko atari fuck you then mugira ico muvuze aho ga party ndibaza nakabumvije kidogo gato ga party gato muragira ico mubivuze ko then anje ni surprise cyangwa unyite put behind the camera ndi kumwe na Kevin Scallops mugira ico muvuze kuri Black TV mukandi na subscribe ndabakunda sana